Akati Burundi turababazwa cyane no kubona ibintu bijanye n'ihonyangwa ry'agateka kazina muntu bikorwa n'inzego z'igihugu. Nk'uko mubivuze, uwo mupfasoni Florian Irangabiye apfungiwe mu ibohero rya Muyinga, yafashwe asubiye mu gihugu c'amavukiro. Turabona yuko ari totezo rikorerwa abo biyumvira yuko batavuga rumwe na leta rikibandanya mu gihugu, ko ata kintu kirahinduka. Bijanye no kutubahiriza amategeko mu kurikiranwa ry'imanza, twama turiko turasemerera muri Akati Burundi yuko ari vyinshi bikihari, cane cane iyo biriko bikorwa rero ku bantu bakurikiranwa no ku vyaha bijanye na bifataniye isano na politike, hoho ukabona ko vyimonogoje. Iyi rero uru rubanza rwa Florian Irangabiye ukuntu ruriko rurafatwa, biragaragara yuko ari ihohoterwa ririko riragirwa abantu, bimugirwako kubera ko bamufata nk'umuntu atavuga rumwe na leta, kubera umwuga wiwe akora wo kumenyesha amakuru. Florian Irangabiye yarafashwe apfungirwa mu ibohero rya Mpimba i Bujumbura, mu nyuma bamudugana mu ibohero rya Muyinga, ariko ivyo bikorwa hamaze kurengwa iminsi myinshi cane ku minsi yari itegekanijwe yuko aba yashikirijwe imbere ya sentare, umucamanza akemeza yuko urubanza rwiwe rwobandanya apfunzwe canke yidegembya. Ivyo rero twebwe tubona ko kwabaye guhunyanga amategeko, kuko yararengeje cane. Akiri no mu ibohero rya Mpimba ashikana iminsi 30, yateza kuba ari iminsi 15 gusa. Bamudugana mu ibohero rya Muyinga. Ivyo bintu bidakozwe, ni ukubona rero ko ari agatotezo bariko baramugirira, kuko murazi yuko iyo umuntu aje kuja gufungirwa kure yaho idosiye yiwe iri, acatangura kuvamwo ingorane z'uburyo bwo kwiyunguruza ko abacamanza kugira bamusange iyo apfungiwe. Bitwara bibonye mu madosiye ya politike, cane cane murazi vyashikira Germain Rukuki igihe yari apfungiwe mu ibohero rya Ngozi, aho urubanza rwiwe rwasiba kenshi cane kubera uko kubura mu buryo bwo kwiyunguruza. Rero turabona yuko kugira babikore gutyo, abajejwe vy'ubutungane n'abajejwe vy'amabohero bariko babikora mu ntumbero yo gutuma urubanza rwiwe rudindira, nawe abandanya abora mu bunyororo kandi aruguhonyanga amategeko, kuko uno munsi nta mutahe twovuga yuko Florian ariko, kuko umutahe ariko waraheze, warataye igihe. Ubu rero apfunzwe ata mategeko na makeyi ariko arakurikizwa. Nico gituma twebwe dusaba ko parke imukurikirana iyo dosiye yiwe yuko yomurekura atacirinze gusaba, kuko nta mutahe ukihari umupfunzi. Hanyuma tugasaba kere n'umushikiranganji w'ubutungane, umushikiranganji mu bisanzwe ahari kugira ngo ahagararire amategeko, habone ko amategeko yubahirijwe mu gihugu, ko yokora uko ashoboye kose kugira ngo yereke inzego ziwe ahereye kuri ubwo bushikiranganji, kuri urwo rwego rwa parke, abereke yuko bateza gukurikiza amategeko. Ivyo natabikora ntaco azoba abereyeho, kuko amategeko aho nyangwa ku mugaragaro, nawe ari ngaho yarashinzwe kubihagararira, ntaco azoba ariko aramarira urwo rwego.